Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora byose yongeye kutugira neza, iduha akanya ko kuba mu ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe cyane. Rero nk'uko bisanzwe buri ndwi turagira teme tuganira ko abakozi Imana batandukanye bakayivuga ko. Rero muri ino ndwi turiko tuganira ku bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, turasoma amajambo dusoma mu gitabo Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2. Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16. Ariko imbere yaho turasoma indanzi y'aya majambo ivuga ngo ivyanditswe vyera nivyo bizigama umuntu mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ngo ivyanditswe vyera nivyo bizigama umuntu mu mutima. Ku murongo wa 16 hacavuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe. Ngaya majambo Paulo yandikiye Timoteyo amwibutsa ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe. Aramubwira ati ijambo ry'Imana rifite ubushobozi mu mutima w'umuntu, rifite ubushobozi budasanzwe ku buzima bwacu, na cyane cyane abakijijwe bizeye umwami Yesu. Acavuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Yariko amuhamagarira gusoma Bibiliya, ariko amuhamagarira gusoma ijambo ry'Imana. Amubwira ati ibi byose tubona ngaha muri kino gitabo byahumetswe n'Imana, ngo kandi ngo bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Burya amajambo y'Imana dusoma bene data harimo inyigisho. Izo nyigisho dusangamwo nizo zituyobora, zikatwibutsa urugendo turimo, zikatwibutsa yuko ngaha mwisi atari wacu. Amajambo dusoma akatwibutsa yuko iwacu ari mu ijuru, akatwibutsa ko Imana yera, akatwibutsa yuko Imana yanka icyaha. Aya majambo akatwibutsa yuko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba azira twebwe, akugira ducungure, hanyuma kugira ngo natwe dushobore kuyitondera, adufashe ingene dushobora kugiranira umubano mwiza n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero turabandanya aravuga ngo aya majambo ngo ijambo ry'Imana ngo niryo kutwigisha, hanyuma ngo kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana ngo no kumutunganya. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi riraduhana rikongera rikadutunganya. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana, Yakobo yavuze ko ari cirore umuntu yirabamo. Iri jambo ry'Imana uriraba, urarisoma hanyuma ukaca wirabisha ko ukiraba mbega ijambo ry'Imana ryashatse kuvuga iki kuri jewe, mbega ijambo ry'Imana rimbwiye iki. Haleluya. Hanyuma umuntu agaheza kiraba, ari aho yasanze rimubwira yuko akwiye guca bugufi agaca bugufi, ari aho yasanze rimubwira kwihana akihana, aho yasanze rimubwira gutunganya agatunganya, aho yasanze
rimuhura hanyuma agahindura ingendo yari arimo, agahindura. Imana nishimwe. Rero ijambo ry'Imana niryo rizigama umuntu mu mutima. Hanyuma aracarongeraho kandi ngo no kumutunganya. Ijambo ry'Imana riradutunganya. Imana ishimwe, rigatuma umuntu yihana, rigatuma umuntu ahindura ivyo ariko agenderamo akabiheba bivuye nuko yasomye ijambo ry'Imana. Rero bene data, ni vyiza ko dusoma ivyanditswe vyera, ni vyiza ko dusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi ngo no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana tubonye kandi ngo riradutoza indero nziza mu kugororoka. Burya iyo umuntu adasoma ijambo ry'Imana ntiyimenya. Umuntu adasoma ijambo ry'Imana ntiyimenya uwo ari, ntiyimenya icari. Hari igihe umuntu abona kumenga nibisanzwe, abona kumenga ariko aja mu ijuru, ariko kandi yarahushije inzira. Rero ijambo ry'Imana riyo ridusubiza ku murongo, rikadutoza indero nziza. Rero Pawulo yandika aya majambo abwira Timoteyo ati ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kutwigisha, cyo kwigisha umuntu no kumuhana, no kumutunganya, no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe. Ku murongo wa 10 cavuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse, afise ibikwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Imana ishimwe. Mwene data, nimba udasoma ijambo ry'Imana, nimba udasoma ijambo ry'Imana by'ukuri, bigaragara kugira ngo ubu ushitse kuteza gusoma ijambo ry'Imana. Rero nimba utarisoma, urashobora kubaho udashitse imbere y'Imana. Mbe kuba umuntu ashitse bisigura iki imbere y'Imana? Kuba umuntu ashitse imbere y'Imana n'umuntu Imana iraba ikamuharura mu bana bayo. Burya ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo abamwakiriye umwami nibo bacitse abana b'Imana. Rero abamaze kwinjira mu rugo rw'Imana, abamaze kugaragara ko ari abana b'Imana, kwakira umwami Yesu, Imana irabaraba ikabona ko bashitse cyangwa badashitse. Rero abana mu rugo, iyo umuvyeyi afise abana mu rugo, arashobora kubona umwana akagira ati uyu mwana vy'ukuri ndamubona ari ngaha, mugabo kandi hari amakosa arimwo, hari ibintu akwiye guhindura, hari ibintu agenderamwo adakwiye kugenderamwo. Rero kugira ngo tube bashitse, ni iri jambo ry'Imana ridushira ku murongo kugira ngo Imana ishobore kutwishimira, Imana ishobore kuduharura by'ukuri nk'abana b'Imana. Imana nidufashe cyane. Rero kugira ngo umuntu ashitse, ateza kuba ari umuntu asoma ijambo ry'Imana, akaririmbura ku murango no mwijoro, agasoma hanyuma akagigako ijambo ry'Imana rikamwigisha, akiraba ati mbega vy'ukuri ngaha ndiko nkora ivy'Imana igomba, ndiko ngenda uko Imana ishaka, mbega ibindimwo Imana irabihimbarirwa. Imana nidufashe cyane. Rero hari amajambo ari muri Zaburi y'ijana, Zaburi y'ijana na 19 ku murongo wa 11. Zaburi ijana na 19 ku murongo wa 11 havuga ngo iki? Haleluya. Zaburi ijana na 19 ku murongo wa 11 havuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Haleluya. Ubu ni Dawidi avuga ati nabitse ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo noye kuyicumurako. Imana ishimwe cyane. Bene data, utagira ijambo mu mutima, utagira ijambo ry'Imana mu mutima, gucumura usanga ari ibintu bisanzwe. Gukora nk'ivy'abandi bose bakora batakijijwe usanga ari ibintu byoroshe. Ariko ufise ijambo mu mutima, nicyo uri guhanura rero rikakwereka yuko ivyo uri kurajamwo Imana itabihimbarirwa. Imana nidufashe cyane. Rero Dawidi aciravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo noye kugucumurako. Haleluya. Bene data, kugira ngo ntucumure ku Mana nuko ufise ijambo mu mutima. Ata jambo ufise riri mu mutima wawe, ata jambo usoma, gucumura ni ibintu bisanzwe ku mwana w'umuntu. Imana nidufashe cyane.
haleluya. turakwiriye kugira ijambo mu mutima, iyo jambo ni kugira ngo ridushoboze twoye gucumura ku Mana yacu. Imana nidufashe cyane kugira ngo umuntu buri munsi yame agenda yiraba muri rya jambo. Ijambo ry'Imana niryo riturongora, ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Imana nidufashe cyane. Ku murongo w'105 na muri Zaburi 119 haca avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Imana ishimwe cyane ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Haleluya. Bene data, ntiwihumuriza nimba udasoma ijambo ry'Imana, uri mu mwiza. Imana idufashe cyane. Nimba udasoma ijambo ry'Imana ngo uririmbure ku murango no mw'ijoro, uri mu mwiza. Imana idufashe cyane. No munsi abakristo buno munsi baratora mu Bibiliya bakinjira mu rusengero ku munsi w'Imana cyangwa mu makoraniro, nimba bahagati mu ndwi bakinjira mu rusengero, umwigisha yigisha umunsi akazingura ijambo akigisha, hama bakazinga bakaca bagenda muhira bakaca babika, akazosubira kuyitora kuri wa munsi nyene ku munsi wa gatanu cyangwa ku munsi wa Mungu, akunkumura inkunguguzi iriko, akunkumura ivumbi iriko, ijambo ry'Imana atigeze asubira kurisoma. Imana idufashe. Bene data, aya majambo tuko turi guno munsi n'aya majambo tuzokwiga kuri ino ndwi, n'amajambo aduhamagarira gusoma ijambo ry'Imana, aduhamagarira kurimbura ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridutoza indero, niryo riduhana, niryo ritwigisha. Imana idufashe cyane. Rero Dawidi abandanya avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira ncamwo. Iyo ngo utagira ijambo ugenda uratsitagurika, iyo utagira ijambo ry'Imana ugenda uragwa mu vyaha, ariko ngo ufise ijambo ry'Imana rikubera itara rikumurikira muri iyi nzira, muri urugendo turiko turacamwo ruja mw'ijoro, rikubera itara, hanyuma ukaca ugenda witondera ivy'Imana yavuze, kandi ngo n'umuco umurika mu nzira yanje. Haleluya. Mbega inzira yawe mwene data urafise umuco uri kumurikira. Imana idufashe cyane. Mwene data umvise amajambo, ndaguhamagara gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rikubere itara, kugira ngo rikubere umuco mu nzira uri kuracamwo muri inzira ija mw'ijuru. Imana iguhezagire wowe ugiye gutera intambwe, hakaba guhinduka, hakaba gutangura gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen.